Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristo. Uko kumenya Imana nk'inshuti yacu, papa, umugenzi, umugabo wacu, haleluya. Jewe umbajije nukuri birasumba no hariya kumenya Imana gusa nk'umwami, haleluya. Imana yacu ego n'umwami wacu, haleluya. Ariko ibaza umwami, je mpora ndaba nkino, turafise umwami, haleluya. Umwami afise abakobwa batatu, n'umwami afise n'umugore, aguma ari umwami. Kuri jewe duhuye notegerezwa kumwifata ko nyene n'umufasoni bwinshi n'ibiki, nkaraba amajambo mvugayo ntavuga, nta n'ivyo twavugana vyinshi, nta n'umutima wanje nomwugururira, sino mubwira neza uko ngene merewe muri uwo mwanya. Dufate ntinde umva ndababaye, umubwira haba ari urutonde nyene wo kugira iki. Mugabo je aho ndiko ndavuga nifuza numva numirira umuntu wese kuba numva je nanje ariho hanshize, ariho hantuma mba umupasione w'Imana, ukunda Kristo, uwumva uburyohe bw'Imana. Nuko nk'umukobwa w'uwo mwami, wewe arazi umwami, papa wiwe n'umwami, amen. Ni papa wiwe ari umwami, amen. Rero ukungena mwigenzako ntibishobora gusa na gato n'ukungene jewe tugendana n'uwo mwami. Uwo mwami jewe kuri jewe duhuye ngira iyo bari ibintu ngira hoba hariho ikintu cabaye gisaba ko ari nka dossier tuvuganako, ari ikintu kijanye n'iki twovuganako, dufate nk'ikintu nk'ico. Mugabo umukobwa wiwe niyo bafise ubugenzi, amen, si umwami gusa, mugabo ni papa wiwe amubwira ati papa uno munsi n'ukuri numva ntashaka kuzinzi, numva ntamerewe neza, numva canka kumubwira kuryoherwa kwiwe, akamubwira ati papa ntushobora kwibaza ivyabo, akamubwira n'utuntu dutoyi. Uno munsi natsitaye, urazi ko nababaye, uno munsi ntavuganye na naga, uno munsi nari muri ibi, uno munsi nta hafi. Umva bagize ubwo bugenzi baba bafise ahantu bashika kuri, kubera uwo mwami imbere yuko aba mwami we ni papa wiwe, amen. Kandi washaka si uvuga ko ariyo kimwe kiri mu muziki, mugabo ubugenderanire bwa papa nibwo buza bugira ubudasa, novuga la différence y'ukungene jewe n'uwo muntu ari wa wundi nyene, mugabo we wari umwami kuri jewe gusa. Ntituzi naye si umupapa wanje, si umugenzi wanje, ndamwitwara kukundi. Mugabo kubera we wari umukobwa wiwe, bagendana ukundi, akamubwira amwinjiza, amutumirira kubana nawe muri vyinshi, utaravye neza muri sinzi, muri vyinshi cyane. Mugabo rero ibaze uwo mukobwa urumva ko babanyemwo ibintu bidasanzwe, haleluya. Mugabo ibaze umugore wiwe acaba nawe, tureke yuko nawe kubera umugabo wari umwami nawe naca afata izina ry'umwamikazi, amen. Nico gituma twitwa abami natwe, kubera mu mwanya ntitwitwa abami kubera turi abana b'umwami, twitwa abami kubera tuba tubaye umugeni wa Kristo, amen. Tuba Kristo wabaye umugabo wacu, haleluya. Niryo nihishurirwa, amen. Rero Kristo ntashaka ko twitwa gusa, Imana ntishaka duhagararira mu kuba abana b'Imana, mugabo irashaka ko tuba nukuri abami, amen. Kenshi dutangurira mu kuba abakozi b'Imana. Turashobora hari n'uryoherwa no kumva je ndi umukozi w'Imana gusa, mva Imana nshaka imbwire ico yampamagariye ndagire gusa. Mugabo ivyo bintu biba bibabaje kubera ntubu ufise urakora neza, kandi ego n'ukuri ni vyiza, Imana irakunezererwa. Mugabo hari ahantu h'uburyohe h'umutima haba habuze. Urumva nico gituma mvuga nti nimbere ko turondera imihamagaro, nimbere ko dushamana dukora inkora iki ngiriki, tubanze turondera umutima w'Imana, tubanze tube, haleluya, tuhure nawe nka papa, amen. Duhure nawe nka papa, kuko kenshi tuzanye n'utwana tutazi ibyo turimo, tubuze hepfo na ruguru. Rero Imana tuyigire, Imana tuyitora ijya mbere nka papa, aza kudufata, akaduhoza, akatwakira mu muryango wiwe, tukaba abana biwe, amen. Hama tukava muri ubwo unuze kuba abana biwe, tuva mu bubebe
nahone turakura tukaba abakuze mu kirundi sinzi ngene ngombwa mu gifaransa uraba umubebe ugasubira ukaba umufisi de Dieu. Donc ari ahantu nk'umubebe udatuma aho utuma umufisi wawe umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe, urumva. Donc nahone turahakura mu kuba abana b'Imana, turafise aho tuva, turafise ukungene tuduga. Muga nitwaheza kuba abahungu n'abakobwa b'Imana, haleluya, reka duce tubare twifuza kuba novuga gute abagore ba Kristo, abageni ba Kristo, amen, umugeni wa Kristo, haleluya. Hamwe uvuga uti, hamwe nawe akwishimira akavuga ati uri umwami, hamwe si ukuvuga ko Kristo akumari hejuru yacu, amen. Kandi ibi byose niko ndabivuga, si ukuvuga ngo ndimenyereza Kristo ngo urumva ngo numujamo, usanga ugeze ahantu ahubwo uramuryohererwa cyane ko usanga si Kristo ntakiri gusa ntibyo nagukundira kumufata gushaka kumuprofita. Urabona umugore wawe mukundana vy'ukuri ntashobora kubaho aguprofita, ntashobora kubaho umubera canke agufata minenengwe, abatamutima ukirimo, aba hari ibintu bitagenda neza. Mugabo uwo mumeze neza ahubwo uko mumenyerana, uko babagenzi, niko agusonera gusumvya, niko agukunda gusumvya, niko atinya canke yanka no kukubabaza gusumvya, amen. Kuko ujya iyo tuciye tuba ngo n'umugenzi wanje urumva ngo naho nogira igicumuro arambabarira n'umugenzi, ubwo si ubwogenzi, ubwo si ubugenzi, ubwo n'ubujya hajya, sinzi ngene bivuga n'ubujyajya, n'ubujuju, ni nta ubesha Imana, nta uza ngaho gwakinisha Imana. Ntushobora kugira Imana navuga gute, ucuba umuplayer, ucuba wa wundi abandi bakinisha abantu, bimwe abantu bashobora bobo kubigwamwo bakavyemera bakibaza ngo uriko uramubona uramukunda, kumbe uri kurikinira sha. Imana ntawe yikinisha, Imana irazi umutima w'umuntu wese. Imana rero irazi yuko iyo mukundanye, iyo mubaye abagenzi vy'ukuri, iyo nico gituma Kristo yavuze ati ukwirikiza ivyanje, ukwirikiza ijambo ryanje, unyumviriza niwe mugenzi. Apana uza kunkina, apana uza kunkinisha, jewe ndabimenya, ntushobora kunyegeza, ndakuzi gusumvye ko unzi uko wiyizi, haleluya. Urumva rero naho Imana ntituyibesha, nico gituma hakenewe ukuri k'umutima, hakenewe kwicisha bugufi, hakenewe kwigamburukira, kuko tuguma dufise aho ducumbagira. Mugabo muri ivyo vyose ukavuga uti Mana sinshaka kugukina, sinshaka gukinisha Mana, kugira ubugenzi Mana dukutumira mu bugenzi mu bucuti, sikugira tuyimenyere mu buryo bwo kuvuga ngo ubu rero ngo ndigira ivyo nshaka. Oya, uwo ntaba ari umugenzi mwiza. Umugenzi ataraba yuko kubabaza, umugenzi ataraba ko icakoze gishobora kugukomereza, umugenzi ataraba ko Imana yoyo ibibona na kera, yoyo ibizi yuko ni wowe uri kurihenda ku Mana ho. Ku muntu urashobora kubikina ugasanga birakoretse umwanya utari mugana wene ari umuntu agira ubuntu akaraba neza, yo arabimenya vuba cyane kandi biba biheze, urumva. Donc rero nsenze yuko tuba abagenzi bukuru bafite igitinyiro c'Imana, amen. Nukuvuga sukuvuga ngo uje kwimenyereza Imana ngo ucukora ibitaja ntibize, ngo duce tuba abantu rero ubu birekura. Irekure ku Mana kugira uyirekure umutima wawe uyibwire byose, mugabo ntiwirekure mu nyifato. Nibikugoye bazi ivyo wumva Mana ndacabikunda biranse ko ndabigira, senga uvuga uti Mana binyankishe, mwe mu binyankishe, mpa kugukunda, mpa kugira igice gitinyiro kituma nanka igicumuro, amen. Mpa ingo widegemvye muri jewe, haleluya. Ingo nkuko umpa kwidegemvya nkaza nkinjira nkakubwira, ingo wewe uze kwidegemvya muri jewe, ngo sinsubire no kuba ububwira ngo ishambre ntuyijemo, ngo ahantu ngo idose ntuyifate. Oya, injira hose, fata vyose, kandi ndabiguha ntabiguha, mugabo vyihubu unye kubera ndakubwiye nti no kubiguha vyonanira, kubera jina ndasenga mvuga ni Mana nshobora no gusanga ari ico
nibajije ngo naguhaye muga nkaguma ndagifashe kubera ndanabibona ntibiteba ntangura kubona ntanguye kugira ubwoba mu bintu ntanguye kwibaza kugira ivyiyumviro bidashobotse aho ncamenye nti iyo dossier naho mvuga ngo nahaye ubuzima bwanje Kristo ndacafise iyo dossier ndabona ko ndayifashe kandi ivyo byose mpwemu wagwara kujya arakuderanja aho hantu kugira akuvyure kugira gukangura kwereka ati rekura aha hantu canke impaha hantu. Haleluya. Urumva kandi muri ivyo byose abigira mu bugwaneza abigira mu rukundo. Niyo hoba kuba utegerezwa kumva umubiri ukababara umutima wawe urabikeneye. Haleluya. Nico gituma mvuga ni kugambarara kugamburuka iyo bitunaniye si umutima utabishaka n'umubiri ubinaniwe. Haleluya. No kuvuga c'est pas ndagasubiye mu kana karankoze ko numva ari Imana nakanuga kanyoheye numvise muri rimwe kanje mvuga wow merci Seigneur. Avuga ngo c'est pas contre cœur, c'est à contre chair. Wa mubiri urabutuntu tumwe tumwe dukunda wa wundi ukigwa mu gicumuro mugabo ntaje igiye kizoshika tuje kwambara wa mubiri mushasha. Haleluya. Wa mubiri utabaka hompe wa mubiri udakangwa nibibriya bitari ivy'Imana umve wa wundi ikitari c'Imana kitanakibona utanakeneye noma ntanaho bica. Handi bavuga ngo Adamu na Eva ngo bahejeje kurya icamwa niho bugurutse amaso ya suko bari bahumye kuko ni rya mbere biraboneka ko bari babona. Nuvuga ko igihe rero bacumura yajya icamwa amaso yugurutse yabaye amaso y'umubiri yayandi abatante aba mu kigeragezo fasima yayandi y'impwemu acarugarika yayandi yabona ivy'Imana yakunda ivy'Imana yandi yatangura mu bisanzwe yaryohe yaraba acishije mu jisho ry'Imana yaciye ahuma niho ubu rero ugacucisha mu jisho rya shetani aseduiza shetani akujana mu gicumuro umva akakwereka ko arico kirimo ubuzima kirimo uburyohe nibwo buzima nivyo biri cool nivyo bigezweho nivyo bikugira umuntu w'umuhatari kumbe ariko ngo umwasi nta kindi umusuma nta kindi kimuzana atari kwica gutikitsa nukuheraheza ahubwo. Urumva mugabo ngo Kristo we buryohe bwacu wo mugabo wacu wo mukiza wacu umwami wacu. Haleluya. Kandi mugenzi wacu amen yaje kugira turonke ubuzima sivyo yaje kugira tube dusubira kuguruka amaso y'impemu amen turabira mu maso y'Imana nkuko umenga twaca turaba ukwima ivy'Imana iraba tukunda ivy'Imana ikunda tukanka ivya shetani. Haleluya. Ivyo rero turabikuramwo turashaka gutsitara mugabo muri vyose tuguma tuvuga mana ugumugaruka uvuga uti Imana mfasha ubwize wa mutima w'inyama wa wundi usigaye uri sensible ubu uramenya mwema babaye muri wewe urababara nawe amen. Urumva ukorogetswe na wewe utangura kumenya ko watanguye kuba uriko arakanya cyangwa uriko arasubira kuguma iyo ibibabaza mpemu bitaki ushobora kuvyirengagiza. Ivyo rende bisenze bimeneke mu izina rya Yesu Kristo. Tube abashushe novuga ushuhiye Kristo umwanya wose udashaka ikindi uwo wundi uvuga uti je suis umva ndi amoureux umva ndi mu rukundo bimwe bisumba ibintu byose nshaka kwibera muri Kristo nshaka kwironderera Kristo n'ivyiwe gusa amen. Hatangura kuba igihe uzura dugusanga rero uriko uravuga mwe muyera adomya akantu ntuja guharira nawe uvuga uti mbabarira ahubwo mfasha ko ndabona ko ico kintu nejo ndagisubiramo ndabona ko nejo ico kintu shobora kugenda gusavye mu gifashe kandi ufashe ngume nduga ngume mpinduka. Haleluya. Uko niko nsenze ko twese tugendana na Kristo turyoherwa muri Kristo twumva aturutiye vyose ko Imana yacu atari Imana yo mwijuru gusa mugabo kubera Imana yacu iba hose iri mwijuru amen niho tubonera ubukuru bwayo. Haleluya. Imana yacu no umwami nico gituma iri hejuru amen mugabo Imana yacu iri muri twebwe kubera ishoboye kuba muri twebwe amen iri kumwe nanje aha nicaye iri kumwe nawe aho nawe wicaye aho uri hose aho hagaze mugabo kandi si aho bihagarara si kuba muri twebwe gusa mugabo nkande
iri muri twebwe nkande, iri muri twebwe nka papa, amen, iri muri twebwe nk'umugabo wacu, nk'umugenzi wacu, iri muri twebwe mu buryo bw'ubucuti bwose dushobora kuba dukenera mu buzima bwacu bukenewe.